Mu gihe kuri wa ntwarante wari umusi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi hano mu Burundi naho nyene warahimbajwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Usangwa serukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, bimwe mu bibazo yashikirije nuko amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana aherutse guhagarikwa n'ingingo y'Ibanki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB yosubira kwemererwa gukora kuko ngo abakenyezi bato bato bahora bayitura akabafasha. Umugambi wo kuziganya no kugurarana nawe nuze ni umugambi twari twabonye yuko ari inzira irashe yo gufasha abakenyezi bafise amikoro make ngo biteze imbere. Kandi turabibona aho duca yuko hari abakenyezi bateye imbere mu bikorwa byabo. Mu gihe abakenyezi bariko barahanahana udufaranga duke duke ngo barangure imigambi bijanye, bituma bamenya ingene ingurane isabwa ikongera igakoreshwa imbere yo kwegera amashirahamwe yo kuziganya no kugurarana yemewe n'amategeko ngo basabe ingurane yisumbuye. Turabasavye rero ko mwodufashanye n'icubahiro Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB igasubira ikaraba neza uko utwo dushira hamwe duto duto tw'abakenyezi birimizi ba mikoro make twokongera gukora ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu mu nyishu yatanze amenyesha ko ari vyiza ko amashirahamwe mwe nayo yokora hisunzwe amategeko kugira ngo n'ubusuma bubera muri ayo mashirahamwe bushobora gukosorwa hisunzwe amategeko. Igihugu kirakeneye iterambere, mugabo igihugu kiba mu rutonde, mugana arindiriye ko muvuga muti turasavye rero ababijejwe batugirira amategeko bijanye, mugabo urya mugambi ntuhagarare. Aho niho mwamumbwiye neza. Reka ndababwire, tugiye turavuga ngo ibintu bibe mu kajagari, none nk'ubu habaye amatati hagati y'abaje baguranana, mbwira tuzobicira urubanza gute? None ko amatati tuyabona tuyazi, abiba tubazi bariho, hariho abakenyezi bivye miliyaridi zirenga 3. Tugiye kuraba ku makonte turayabura, begeranije amahera y'abene gihugu baregeranya baca barigira. Tugiye kuraba dusanga mu miliyaridi 3 bafise miliyoni 200 gusa, yandi turaburiye bayashize. None twobireka uko? Abo bibwe baranezerewe, tubireke uko? Abo bibwe ntibazobasubizwe. Ibintu byose biba ku rutonde, ahubwo ico nakuyemwo nuko tugiye gukorana n'Ibanki Nkuru y'Igihugu, tugire amategeko ajanye navyo. Muga kuvuga ngo tubarekere akajagari kagumeho ntivyokunda. Kubera iki? Mu Burundi twaramenyereye akajagari kabaye mu bihe by'amagume, abantu bacabigira kumenga n'umuco n'umugenzo. Ejo muzokumva abavuga ngo nimwemeze akamari yuko kemewe mu gihugu, kandi mubizi neza yuko ata muntu numwe yemerewe kwegeranya amahera y'abene gihugu ataco yabakoreye. Akamari karabujijwe n'amategeko kandi karahanwa. Mugabo tubandanije uko kubera hari habagakina mu kinyegero, ejo zozona batonze ngo uwo mugambi wo gukora akamari ni mubi ugumizeho kuko hari abakugukiramwo. None mu kamari ntihari habunguka. Hariho ubunebwe bwadufashe, umuntu ashaka kurya ibyagusa kandi ateye akajagari. Ejo bundi naravuze ibintu bijanye n'amakonje. Abarundi barakunda amakonje ndababwiye. N'umwana yiga muri primaire yumvise atazokwiga ejo asimbira hejuru avyina. Abarundi murakunda amakonje, ndababwije ukuri mwamushaka Uburundi buteye imbere, mubanze mwumve ibikorwa. Amakonje mumharurire imisi ya 6 ni ya Mungu dufise mu mwaka. Muharure imisi mikuru ijanye n'ijambo ry'Imana, muyiharure. Muce muharura imisi mikuru twe dufise mu Burundi, muce mumbwira imisi turuhuka mu mwaka. Turuhuka imisi irenga 170 ku mwaka. Mu misi 335 usiba gukora imisi 170, mbwira tuzotera imbere ryari? Namwe ni mumbarire. Nababwiye genda murabiburaya muri Aziya muri Amerika. Uyu munsi bariko barawuhimbaza, mugabo genda murabe ko arabicaye bangana uko kuri stade. Kubera turakunda amakonje.
dukunda kwicara kandi tugaca tuvuga umviriza ibyo vyanditse mu gifaransa gihinguye neza ngo jour férié chômé et payé, dore ntegerezwa guhembwa naho ntakoze. Yezu yavuze ati data arakora, data aguma akora, na jewe niko kuko nguma nkora. Bari bamwagirije yuko yakoze ku munsi w'isabato. Mugabo twebwe aho kumva nk'iryo jambo ry'Imana tuza kumva ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo umuntu ngo nimusabe muzoronka, umuntu ntatungwa n'indya gusa, mukaguma musega hanyuma mukavuga ko muzotera imbere. Ntibikunda. Turashobora guhimbaza umunsi kandi turi ku kivi. Nagira ndababwire, usivye gukora umenye kuzopfana ideni. Umunsi wasivye uzopfa ufise ideni, kuko ico wari gukora uno munsi uvuze ngo uzogikora ejo, ico wari gukora ejo naco uzogikora ryari? Uzogikora hirya y'ejo. Ico wari gukora hirya y'ejo naco hanyuma umunsi uzopfa, ntiyumva ko uzopfana ideni y'umunsi. Cumbwira rero usivye iminsi 10 uzopfana ideni ry'iminsi 10. Imana ikwakiriye iti ubu rero ndagenda kubaze ivyo wakoze ko nari nakujanye ku isi ngo bandanyirema, wakoze iki? Dutangure rero tugira amategeko agenga ibikorwa vyose, ntagire ikintu na kimwe dukora mu kajagari. Ndabasavye iminsi yose muze mwaye munsaba muti tugirira amategeko meza yo kurangura umugambi kukura duteza imbere, muga kajagari tukavemwo. Mbere jewe usigaye mbwira abantu nti nta kuntu wonta bazi gufura irindi rikajako, kuko muri akajagari kabaye kenshi. Dukure akamenyero kabi twagize tuje mu nzira y'iterambere. Reka rero turabe icatuzanye no munsi. Mvuge nti umutogoto w'inkono watuzanye. Twaje kwijambo, ijambo rivuga riti tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Iryo jambo ririmwo ibintu bibiri: kudakumira umuntu n'umwe mu bikorwa vy'iterambere. Ni muri iyo ntumbero tuvuga tuti abakenyezi nibo benshi mu gihugu, dutegerezwa kubashira imbere kugira ngo igihugu gitere imbere. Rero mugabo nabo bakenyezi ko ari benshi nibo bazodufasha no kugwiza umwimbu, ntitubasiga inyuma. Rero dutegerezwa kwamana nabo. Abagabo ngaha bace bategera yuko mufise uruhara rukomeye cyane kugira ngo umukenyezi aronye kagaciro kiwe mu bikorwa vy'iterambere. Muga twese twumve yuko dukwiye kugwiza umwimbu, tutagwijije umwimbu ntidushobora gutera imbere. Nta muntu azorya yicaye ngo duheze dutere imbere. None twese nitwaba yaya n'ababoyi, tukaba abashoferi, tukaba abakokayi, tukaba abakomisiyoneri, tukaba abarimu n'abaganga, tugaheza tukaba abashikiranganje, abashinga amateka, twese abarundi tuzoca tugiki? Inzara izoca itwica. Twese tutarosa abafundi bubaka amazu tuzobahe? Twese tutarosa ababumvyi babumba ivyo dukeneye gukoresha tuzobahe? Tuzorira kuki? Tuzokoresha iki? Tutarosa abanyamyuga ngo bahingure ibitandukanye, amasuka, amashoka, tuzobahe? Dutegerezwa kuronka abahinga bakora mu bikorwa vyo kugwiza umwimbu. Bijya turimwo baraduhenze ngo tugende muri kimwe bita secteur tertiaire, iryo yijamwo wamaze gutunga. None wewe wogura ibisi ata abantu bafise amahera bazoyigenderamwo? Nico gitwa barondera ko yogenderwamwo n'abakozi ba leta. None wewe uzokubaka ihoteli mu Cankuzo, aboje gutembera mu Cankuzo batagira amahera yo kujayo? Iyo hoteli ntakironka. Kugira ugerera muri ibi by'amaserivise ubanza neza kuba waratunze, ukabanza gukoresha itunga kama. Itunga kama niwo mutaha Imana yaduhaye. Tubimenye ivy'Imana yaturemeye. Abantu batunzwe no gusaba akazi bamenye ko batazopfa batunze. None tuzoshika mu 2040 gute tutemera gukora, twemera gusaba? Nta utunga asaba, ndabisubiyemwo, nta utunga asaba. Dutegerezwa kumenya kwiha akazi. Umwe wese yiha akazi ashoboye.
igituma dushira imbere umukenyezi, abakenyezi nibo benshi kandi mubiravye neza nibo nkerebutsi kugira ngo bashobore gutunga umuryango. Abagabo rero bumve ko ubu rero ivy'amarigara tubivako, dutangure kuja impande y'abakenyezi, dukore tugwiza umwimbu. Abagabo bose rero bashaka kuba bakuru nibavyerekanire mu bikorwa. Iki kivugo rero nipfuza yuko twokigenderako gushika mu mwaka uza, kugira ngo mu mwaka uza ikoraniro nk'iri rize ribe twabanje kugira inama turabaho mugejeje ikivi. Erega forum iri huriro ry'abakenyezi mwebwe mwari gutegereza guca mutubwira muti ubu mwaka uheze twe twashikanye ikivi ngaha, hanyuma tukaheza tukabakomera amashi. None mu mwaka uza mutegure, tuze tubanze tugire isuzuma, turabe ingene vyagenze kuri iki civugo. Abagabo barase mugaca muvuga muti abagabo mugabo baratugabiye. Akaba kandi mu ijambo ryiwe yahamagariye abakenyezi kumufasha mu rugamba rw'isuku aherutse gutanguza. Ico ngira mpereze ko n'isuku. Muri mwese umuntu aryoherwa n'isuku n'umwanda ninde? Isuku ntirishame, umwanda ntushisha. None kwereke mukunda kwicara hashisha. Umuntu kugira isuku bisaba ko ari umutunzi. Gukubura bisaba ubutunzi. Ibi ndabivuga cyane cyane kuri uyu munsi mwiza kuko abakenyezi n'abantu n'udushugwe bakunda gushaza. Muze mwumva intimba mubonye ahantu hari yarara, mwumva intimba mwebwe nyene. Nze mbone nk'abakenyezi bace bihingingo bati tugere twakubuye base ko byananiranye. Nakamaramaza ibintu ndiko ndabona. Abakenyezi muri amashugwe, abakenyezi barakunda gushaza. Je naragize itohoza asanga ukazobona ikintu kirimo umukenyezi kica gitsinda. Kubera abakenyezi ntibaja mu kintu kibi. N'umugambwe urimo abakenyezi benshi ucutsinda amatora. Turabizi. Kuko abakenyezi ntibemera kuja mu kintu kibi, baja mu kigororotse ndabazi. None ndabasabe mwebwe nyene mumfashe urugamba. Nahora mbona kera kugira ngo umenye ko urugo rutahamwe umukobwa yakubura gushika kwibarabara. None kubera iki mwebwe abakenyezi mutabona umwanda? Naraye mbonye akamaramaza aho abakenyezi bashobora kwicarana n'umwanda. Ndabasavye natanguje isekezejo kandi nihaye iminsi 100 ibisagara byose bitegerezwa kuzoba byakaka. Guhera uno munsi mugende barabaha ahari yarara hose tuhasukure. Kubona hari amashirahamwe ingo zitangamwe amahera, ingo bagatanga amahera, iryo shirahamwe ngo rijeje gusukura ngo hanako gasanga ni hama yararari. Kubera iki mutabwira muti wavuze yuko ujeje isuku muri quartier yacu nta yarara twakeneye, none ntimutanga amahera nayiki? Mugabo byavuye kuko utakunda Burundi umenga ukuburiye mwibarabara nta ngorane, naho bitaniye na wa wundi akubura mu rugo agakuburira munsi y'urutara. Mwebwe nyene muba rimwe muhatira ry'amasosiyete yose kwategerezwa gukubura iyo quartier yose. Wewe kubura mu rugo utakubuye kwiremba ntibikunda. Igikorwa tugikore. Abari basanzwe bajejwe bo gukubura isoko ya Ruvumera na Kotebo bo baraye bavyiboneye, bazokora ukwezi kose atanumwe abarishe base tubaca amande kuko ntibakoze ibyo bategeza gukora. Kumara umwaka wose udakuye umwanda kandi wakazu kawe gatanga 4,000 ku kwezi. Nimwiyumvira ayo mahera yari ingena ngana. Niba nka gukora kujya kweza ataco barose nzoca mparura amahera yose binjije hanyuma amengere tuyagabura. Tuca tuyubakisha tuyaguremwe imiduga myiza ikiza gutwara imyanda kuko ni meshi birateye isoni. Kandi ayo masosiyete iyo miduga yabo niyo nyene itari imyanda mu gisagara, bafise ibiduga vyaboze ya myanda ikagendera korokera mwibarabara ntayikubure. Nimurabibona none bafise ibiduga vyaboze, bijya biduga usubiye kubibona mwibarabara navyo nyene tuzosiganwa. None sibo bacafuza amabarabara. Je nama ndabibona rupfira ngaho rugaca gwigumiraho nyene, rukagenda rurata umwavu mwibarabara. Ivyo byose tugiye kubikonora tubaca amande. Bamwe mwebwe mufise imiduga muheza kunywa amazi mugaca mutagacupa mwibarabara. Ndasabye muce mwandika inimero y'iyo modoka
dutegereza uburundi tubugira igihugu gisukuye ciza. Abakenyezi rero mumfashe dufate iya mbere. Ico kintu ndakibasavye umurundi wese. Banyeshure narasanze ahantu hari yarara kwishure i Bujumbura bakuburira iyarara akaja kurita kwishure intuze. Abanyeshuri mubirabe neza, isuku ritegerezwa kubaho. Abo bantu baza kuta imyanda hajya ku kibuga mukinirako mubafate tuce tubaha ibihano. Mugabo ndabahanure yemwe abantu bafise imidugu uzosaba guta agacupa k'amazi mw'ibarabara ntazobura ugira imana mbi nkamubona. Tujane twese cyane cyane abakenyezi ariko sinogera ntabakeje kameme ndabakeza abakenyezi. Abakenyezi hariho abakenyezi murabona b'intwari kabisa b'intwari. Murabona nk'irya banki yanyu yaraye ivyaye irindi shami i Bujumbura. Ayo bigabo byari guca bitavuga ngo tuyaryeko. Ndabakeze kuko urabona irya banki yanyu yavyaye. Abakenyezi muri bitangaza. None hariho abakenyezi nabo b'intwari bari mu mwimbu bafise amahinguriro. Nkabona yuko muri ko muva hasi. Mwebwe nimwe muzofasha mu kugwiza umwimbu kugira ngo igihugu kibone gutera imbere. Mugabasavyi ndabivuze nta muntu utunga asaba. Abantu bagisaba akazi bakanga kukiha. Ngira ngo muramaze kubibona bagiye mu burimyi bose babaye abatunzi. Kera bavuga ngo le paysan, ngo le plus pauvre c'est le paysan. Aujourd'hui jako bihinduka. Le plus riche sera le paysan. Hinge tugira amahinguriro yo guhingura murara. Duhingure inyama z'inkwavu, tukoresha amase mu kugwiza umwimbu w'uburimyi. Ibigori ubusi sawa. Utarimye ibigori ubu ndazi ko aricuza. None rero mpereje kugukeza abakenyezi bose umwe wese yiha amanota ku byo yakoze. Uzoba atacarakora ace yikubita agashigana abandi. Hanyuma mudukwege na twebwe abagabo rero tuje inyuma yanyu tujane twese kuri urwo rugamba rw'iterambere duhereye mu kugwiza umwimbu. Mwese rero murakoze, Imana ibahezagire.